icambere nobanza kuvuga muri rusangi mbega n'iryari bavuga ko umuntu yejejwe ibiri muri aba bakurikiranwa kw'ivyaha mwebwe bubahwa muserukira bene igihugu mukwiye kumenya nuko ukurikiranwa kw'icaha iyo n'iryari tuvuga ko igihano cabaye ntabanduka ingingo yafashwe na sentare yabaye ntabanduka nk'umuntu yejejwe koko niyo yamaze intambwe zose z'ubutungane zamaze guhera hakaba urubanza ntabanduka rumwe mu gifaransa bita le jugement ou décision judiciaire coulée en force de choses jugées si urubanza rugiciwe na sentare ya mbere hama umuntu yeze akaca agenda araririmba ahantu hose ngo narejejwe na sentare ngo none ngo ntibariko barandekura mugabo akurikiranwa ku caha gikomeye cane birashoboka yuko imbere ya sentare haba habaye tuvuge présomption d'innocence tuyikoreyeko abacamanza bakapresiya nabi ariko uwamukurikiranye agifise afise ibintu vyemeza ati uwu muntu naho sentare ya mbere yamurekuye je ndunguruza iyo rero yunguruje ugasanga uwo muntu yarekuwe akaguma abwira amakungu ko yejejwe na sentare mugabo imanza ntizirahera nivyo rero usanga ubu abantu baguma bavuga ugasanga no ku marezo sosiyo bashizeko mugabo umuntu yicara ubishaka akaza akerekwa ngene ibintu bimeze ugasanga ivyo biriko biravugwa sivyo ibintu nuko bimeze kenshi bavuga ngo barejejwe na sentare ariko umushikirizamanza nawe yagize yunguruje kandi hariho ingingo z'amategeko zibivuga neza aho rero niho usanga haba ukutumvikana iyo bavuze yuko hariho abatsinda imanza bakezwa na sentare hanyuma ngo ntibarekurwe ni kubanza kuraba mbega yejejwe ku rugero rwahe mbega ubwo umushikirizamanza we yamushengeje nta ruhara agifise nta saganiriza agifise